urakeye Manak Burundi. Welcome in Burundi, our country. Tubahaye mwaramutse namwiriwe bakunze ibiganiro vya Manake Burundi TV. Twongera tubaha n'ikaze ku mbuga za Manake Burundi aho tumaze iminsi tubabwira ko turi mu rugendo aho umwubahwa asanzwe ahagarariye ikigo Manake Burundi ariko aragendagenda mu ntara zigiye zitandukanye. Hahise twarababwiye yuko ari mu ntara neza na neza ahasanzwe avuka aho yataye uruzogi. Nkuko mubibona turi kumwe n'umuvyeyi wiwe yashoboye kumwibaruka. Twashaka tuyage gato ku bijanye n'ubuzima bwiwe bwa kahise, mbere tunayage no kungene bashoboye kumwakira aho babonye agarukiye mu rugo inyuma y'imyaka myinshi batamubona ari mu mahanga. Ariko imbere ko tubandanye ikiganiro reka ndabasabe mumanze mungirire ikigongwe nsabe n'imbabazi bibaye ngombwa n'amasengesho muyashiremo kugira ngo iki kiganiro kije kurangira neza. Muravyumva mwari bimenyereye irimi nafise akaji karongorotse vya bindi byose bikunda namba nakanzwe n'ikirere namba nakanzwe n'intara. Murumva ko mu buhinga bw'imihogo bitagenda neza, ngira muca muvyumva mumbabarire cyane mu ntawuri, ariko nizera ko igikuru nuko mumenye ubutumwa turiko turashaka kubashikiriza mu ntumbero yuko umunyamyuga mvabwenge atungwa n'ingabire yiwe. Mama tubahaye ikaze kuri Manake Burundi TV kugira ngo manze mwidondore hanyuma tutugiranire ikiyago. Kaze. Eko. Ndabaramukije nanje amahoro y'Imana. Ndi umuvyeyi ndi mama wa Niyukuri Libe. Nukuvuga yuko uyu mwana wacu Imana yaduhaye. Uyu mwana yatanguye amashure, atanguye kwiga mwaka wa mbere, atangurana n'utuntu tw'utugenegene two gucapa. Tubonye abigira tugashishikara agashishikara kabikora, hanyuma tukaza turanamukubita ati ntibimuteshe kwiga. Ntitwari tuzi imbere kazoza yiwe kumbure kuri muri ivyo nyene kw'ingabire yiwe ari yo nyene. Hanyuma arashishikara, hanyuma umwana arabikunda cane. Tubonye abikunda turamureka arabibandanya, ariko hamwe hamwe twaramukubitira ku ishuri papa wiwe akagenda akamukubita kugira yige. Yahora yiruka agaca mwidirisha akaca agenda mu Kirundo mu gisagara gucapira abantu tunuma, ashushanya abantu, ashushanya ibintu bakamuha amahera agaca tuzanira kanka kuja kurima ngo nigenda muha abakozi barime. Agakunda abavyeyi cane, yaradukunda cane, agakunda n'abavukanyi. Hanyuma arabibandanya, abantu baraduhanura ati ni mumureke iyo niyo ngabirano yiwe. Yarabibandanije, hanyuma araja no mu Rwanda ariga. Aretse amashure ngaha garukiye mwaka w'8 acaragenda mu Rwanda ariga, arabandanya aravyiga. Hanyuma aragaruka araje Bujumbura arashishikara ariga, yanduruka aja hanze. None rero yaje anonosoye amashure, turanezerwa. Twaramubonye yaramazeyo imyaka hafi 8. Tumubonye rero twaranezerewe, tubonaje afise ubwenge kandi yarasanzwe azi ubwenge. Uyu mwana twariyumvira ubwenge afise, ntitwashobora gutahura ingene ubwenge afise. Nukuvuga mu bintu byose ni nkerebutsi. Rero byahera tunezereje cyane, n'ubu turanezerewe. Nuko rero twagomba tubayagishe bene uko. Murakoze. Ego mama murakoze. Mwatubwiye yuko Libe Niyukuri yakuze afite impano yo gushushanya. Hariho hamukibano aho twagiye twumva yuko Libe Niyukuri hari n'igihe cigeze gushika ari ku ishure agashushanya ishusho y'umuvyeyi wiwe papa wiwe. Ico gihe mwigisha aramukubita. Mbega ico gihe ubwo butumwa bwarabashikiriye vyagenze gute? Ego me byaradushikiriye, ariko tuza kubona mu nyuma ko ari impano yiwe turamureka. Hari ikintu yigeze gukora avuye mu Rwanda kwiga, kiradutangaza cyane. Je carantangaje. Yarakoze igikombe, itasi, hanyuma aranyereka inyuma yirabura imbere yera, asukamwo amazi ashushe. Ndavye ncasanga haje mwifoto y'umukuru w'igihugu. Twaratangaye cyane. Nya gikombe yaciye kimushira,
acara mupfumbatisha akantu gatubutse uyo ego umukuru w'igihugu uwo yitavye Imana byaradutangaje cyane tuyumvira uyu muntu ubu bwenge yabukuye hehe ibi vyagenze gute rero nukuri Imana yaraduhereye umwana ubwenge ibyo turabishimira Imana cyane ari kumwe rero twaranezerewe kubakira ari kumwe nabo barimo barakorana ibikorwa bya Manake Burundi twaranezerewe kubabona. Ego muvyeyi nitwo bideha bumvuze yuko n'umwana w'incabwenge ariko namwe muri incabwenge. Ego hari abavyeyi benshi ushobora gusanga badashobora kurekerana ubwigenga abana nk'ubu nkamwebwe mwashoboye kuronka umwana afise iyo mpano mukabona ati kumukingirana kumuzibirana si vyiza n'ubuhe butumwa mushobora gushikiriza abavyeyi bameze nk'uko? Ubutumwa nubwira abavyeyi hari abavyeyi benshi boba badashobora gutahura bene ivyo umwana ubonye icakunda icatahura ari mwariga nico umureka kumbure niyo kazoza kiwe ibirimwo ucumureka ivyo nyene ubona kunda ari abana bakunda kugira utugenegene ibiri mu maraso yabo canke mu bwenge bwabo abavyeyi mwoshobora kureka abana kuri ivyo nyene bakabikurikirana ivyo bakunda. Ego mbega mufatiye ku musaruro mu gihugu mu kibano bivuye ku mwana wanyu mubona bizotanga iki bivanye n'impano yiwafise? Twebwe dufise ivyizigiro ku mwana wacu azotera imbere kandi n'umuryango bikatuzanira inyungu kubera tubona igikorwa ciwe uretse ubu imbere yiwe turabona ko ari heza ariko uretse n'ubu ivyo yagiye akora vyatugirira akamaro nagira gutya nkabona nzaniye igitenge yarashushanije utuntu agashira akangirira ikado akanzanira igitenge kandi vyavuye muri uwo mwuga wiwe nkabona nzaniye akabubu keza akampa nkambara nkaryoherwa nkabona nzaniyemwe akarato nkaryoherwa bivuye muri uwo mwuga wiwe kandi agakurikirana n'umuryango n'ubu amaze kudufasha byinshi mu muryango nuko yarubatse inzu nziza ayikuye muri uwo mwuga wiwe kandi yaraguze n'umuduga ataraja hanze bivuye muri uwo mwuga wiwe igihe yagira tujya bashira ku ntuzenya z'abana ku mashati y'abana b'abanyeshure yarabikoze n'igihe c'umwakaka vyaba mu Burundi yarabikoze navyo nyene arakuramwe inyungu yari yaronse isoko mu gihugu cose kandi vyaratugiriye akamaro cane umwana n'uwikimazi mu muryango Yesu amuduheza. Amen. Reka tubashimire cyane twongera tubahamagarira kubandanya mukurikirana imbuga za Manake Burundi TV cyangwa imbuga za Manake Burundi mu ntumbero yo kudacikwa na kimwe kubijanye n'ivyo Manake Burundi ikomeza ibashikiriza. Manake Burundi TV ni televiziyo yihaye ifise intumbero yuko umunyamwuga mvabwenge ibikorwa vy'akora vyomenyekana kandi bikamutunga muri ya ntumbero y'icivugo cya Manake Burundi gira ati munyamwuga tungwa n'ingabire yawe. Turashimiye cyane ariko inyuma yo kurangiza kino kiyago mama mwatuganiriye ariko hari abatashoboye kubamenya mbega umuvyeyi wa Libe yitwa gute mushobora kuyivuga mukavuga amazina yanyu nimba mwumva vyoshoboka mukavuga naho muherereye? Egome nitwa amazina yanje nitwa Kabanyeginya Liberata nkabamba hano Ikigozi aho dukorera ibikorwa vy'Imana ku misiyoni mu Kirundo hano Ikigozi aho niho turi kandi twamwibarukiye aha inyeni Yaranda ku mutumba wa Yaranda niho twamwibarukiye mu 84 itariki 10 ego niho yavuka. Mama muvuze yuko muba ku misiyoni ciye nibuka ko umwubahwa kunze kutubwira ko amasengesho agira ikimazi narumvise yuko namwe mukunda gusenga mbega aho hoho ntaco vyafashije muri za ntambara umwubahwa yagiye aracamwe zose ikintu kijanye n'amasengesho yo murakoze cyane nukuvuga twebwe dutunzwe no gusenga ni gukuru twarihanye twarakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu kandi tuvuga ubutumwa bwiza
nuko rero igikorwa twebwe cyaduhesheje kuba uko turi byatewe nuko dusenga Imana, tukiyegereza Imana cyane, tugasenga Imana, tugasengera abana bacu. None umwana ahageze byatewe no gusenga. Hanyuma naho yagiye hanze mu gihugu cyo hanze, twamuragije Imana, tukamusengera Imana, agwaye akabitumenyesha, aciye mu bindi bibazo akabitumenyesha, twashishikara kumusengera Imana. Hanyuma Imana rero yaramutuzigamiye, kandi umwana wacu yakiriye agakiza ari mutoya nyene, kuko yavukiye mu nzu y'abubaha Imana. Si ukuvuga ko abo bavukiye mu nzu y'abakijijwe bose bakizwa, ariko Libe n'inzoga ntayazi ingene imeze, kuko twashishikaye kumusengera, kandi nawe ashishikara gusenga Imana. Yego, ubutumwa mvuga kuri Libe ni y'ukuri, nuko nawe yoshishikara kubaha Imana nyene, agakorera Imana aciye bugufi. Ni yakora ibikorwa bikaja imbere, bikagirira ikimazi mwebwe abazovyumva, nuko natwe bizotunezera, kandi n'Imana bizoyihesha icubahiro nimwumvira ivyo babwira mukabikora, nuko bizogenda neza, Imana izobana namwe. Cy'abarundi kiriko gitezwe imbere biciye muri Manake, reka ngeze aha kari inyuma karahinda, ejo burakeye muzotumenyera kubyo tuzokwama.